urazi bizoba inyuma y'amatsiko yawe. Bagenzi bawe bazoba bariko barascrollinga kuri telefone, abantu muvukana bazoba bariko bandika kuri statut RIP my brother, abana bawe bazoba bariko bararira, but inyuma y'amasaha 5 bazoba bakwibagiye, bamwe bazoba bariko bapostinga ama memes, abandi bazoba bariko batera inkuru zitwenza. Le lendemain bazovyuka baja ku kazi, izuba rizokwaka, ibi bizobandanya. Inyuma y'amezi 5 nta n'umuntu azoba akivuga izina ryawe, nta n'umuntu azoza arakwibuka. Ugukunda cyane azofata ifoto yawe ayishire kuri mur. Nyuma y'umwaka n'umugore wari ufise azoba afise undi musheri, n'umugabo wawe yazoba afise undi musheri. Abantu bazomumvika bazokwibagira comme si tu n'as jamais existé, comme si ntiwigeze uba ngaha ku isi. Ubuzima buzobandanya, ibintu byose bizobandanya. Alors kwiki bibuza amahoro kubera abo bantu bazokwibagira mu kanya gato cyane? Kuriko umara ubuzima bwawe bwose witaho ama opinion y'abantu bazokwibagira mu kanya gato cyane? Abantu bazofungura, bazobaho la normal après ta mort. Nico gituma utakwiye kubaho wiyumvira cyane ivyo abantu bakwiyumvirako. Nico gituma utakwiye kubaho wiyumvira cyane ukuntu abantu baguperceivinga, ukuntu abantu bakuvuga. Ahubwo kubaho wiyumvira icyabuzanye ngaha ku isi, nico uzosiga ngaha ku isi.